urwanko rwa FANNY LAVINE na ABEL NDUWAYO rurarangiye. Ivyo bikaba vyabaye kuri uno munsi wa gatatu ahiswe kuri diaspora bar, aho imishamirano yari maze iminsi ivugwa kuri FANNY LAVINE na ABEL NDUWAYO, ndetse bikaza gukwegana LIBERT bisanzwe bivuga yuko akorana cyane na FANNY LAVINE. Birababaza cyane ABEL NDUWAYO bahura kuri uno munsi ku curo ya mbere bahujwe na Mugisha mu Burundi, n'abantu bakoranye urukundo rurenze cyane rufatiye ku kazi, n'abantu bagendanye igihe kirekire cyane bifatiye ku kazi, aho mu nyuma vyaje guhinduka biza mu urwanko. Ibintu abantu benshi batatahuye neza baravuga bati ibi bintu sivyo, peut-être ibi bintu bishobora kuba ari showbiz, kwa kundi nyene abaririmbyi canke abakinyi b'amareresi canke abantu bikorera utwabo bakreye utuntu kugira babandanye bavugwa. Ni ibintu abantu benshi batatahuye neza baravuga bati urukundo aba bantu bari bafitaniye, ubucuti bwari buri hagati y'aba bantu ntidushobora kubitahura neza yuko bashobora kwankana. Eka mu miryango myinshi ugiye kubabaza ayo mazina barakubwira ati abo bantu barakundanye cyane, ariko nka twebwe dukurikiranira hafi ivy'uru rubuga rwacu, dukurikiranira hagufi uyu muziki wacu, iyi industry yacu, ivyo bintu turabimenya, tukamenya neza yuko abo bantu atarukundo rugihari hagati yabo bifatiye ku majambo bo bonyene bashikiriza. Ariko uyu munsi bashoboye kwicarana ku meza imwe, barashobora kuyaga. Amakuru dukura kuri cawa wacu yashoboye kutuzanira ku kavideo muri ko muraraba, yatubwiye neza yuko inama neza yatanguye saa 10 z'umuhingamo, ariko gushika ku masaha ya saa 3 z'ijoro arenga inama ntiyari bwarangire. Kamata urwanko rwa FANNY LAVINE na ABEL NDUWAYO rurarangiye. Ivyo bikaba vyabaye kuri uno munsi wa gatatu ahiswe kuri diaspora bar, aho imishamirano yari maze iminsi ivugwa kuri FANNY LAVINE na ABEL NDUWAYO, ndetse bikaza gukwegana LIBERT bisanzwe bivuga yuko akorana cyane na FANNY LAVINE. Birababaza cyane ABEL NDUWAYO bahura kuri uno munsi ku curo ya mbere bahujwe na Mugisha. Iyo nama yabaye ku masaha yo kumugoroba, aho twarungitse antene yacu, twarungitse umunyarusaku sutwa cawa wacu dusanzwe dukorana, aho yagiye kudufatira kutuzanira ayo makuru neza na neza. Ivyo bintu bikaba vyaranzwemo abakinyi b'amareresi bagiye batandukanye. Turavuga nka Amede asanzwe ari warongoye igisata c'abakinyi b'amareresi ngaha mu Burundi, n'abandi benshi bagiye batandukanye tutashoboye kubona neza ku isanamu nkuko namwe mutariko murabibona neza cyane, ariko mukabona neza yuko ABEL NDUWAYO ariko aravuga ijambo. Murabona neza yuko ABEL NDUWAYO afashe ijambo ariko aravuga, ariko kumera ari ahigi urabona neza yuko wicaye hagati neza na neza ari Mugisha nawe akaba afatwa nk'umuvyeyi w'abakinyi b'amareresi bo ngaha mu Burundi, aho abenshi bakina amareresi, benshi bakurikirana amareresi y'u Burundi, benshi bahurikiye muri gisata c'amareresi babikuye kuri uyo mugabo Mugisha, aho Mugisha yasohoye filme, novuga neza yuko ari filme itazigira yibagiranwa mu gihugu cy'u Burundi, filme ata muntu numwe yoba ashobora kukubwira ati iyi filme je ntayo nigeze ndaba. Mugisha iyo filme yoba yarakinye no yamutumye kwitwa leader, kwitwa umuvyeyi w'abakinyi bose b'amareresi ngaha mu Burundi, kuko abenshi ntibari bazi n'icitwa ireresi iyo gito mutwe. Ariko Mugisha wewe yaraduhereje filme imeze neza cyane, gushika kuri no saha filme abantu bose bagikurikirana bakavuga ati no filme yubahwe cyane, ino filme iri ku buhinga buteye bukomeye cyane, ni filme iri mu nyigisho nyinshi cyane. Aho ndashobora kubabwira nka FANNY LAVINE na ABEL NDUWAYO nta vyinshi cyane ndabazi ko, gusa ico ndabazi ko nuko uje ngaha mu Burundi ushatse kuraba filme, ushatse kubaza abakinyi b'amareresi b'abarundi, izina FANNY LAVINE na ABEL NDUWAYO ntushobora kurishira kure, kuko
bari mu baserukizi b'amafilme y'u Burundi ngahi wacu. Nibo bantu bonyene ushobora kubona neza yuko bavanye kure, bakoranye igihe kirekire cyane, bakunzwe cyane, bafise abantu babakurikirana benshi cyane, bafise abakunzi benshi ku mbuga zabo ndetse n'amareresi yabo. Bona neza yuko ari bo bantu ba mbere bakurikiranwa cyane. Hari filme iherutse gusohoka ya ABEL NDUWAYO yitwa East African Love. Ifilme yayishize mu buryo bwinshi cyane. Twegereye abantu bamwegereye ABEL NDUWAYO barakubwira neza yuko ABEL NDUWAYO filme yoba yaramutwaye amafaranga arenga miliyoni 10 z'amarundi zirenga. Menya neza umuntu agashira filme amafaranga yiwe mu ireresi amafaranga arenga miliyoni 10. Aha muri za quartier zacu tumenyereye hari azatenga za Rubirizi, harimo itongo, harimo parcelle, wo isigira nk'ugwaruka nk'abana bo buri kuri baruka bakavuga ati data yaratuvyariye adusaziye neza. Ariko ABEL NDUWAYO yayashize muri bireresi, yasoreye amasanamu yo bafatiye mu Rwanda, ayandi bayafatira aha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ni reresi novuga neza yuko ugerageje kuraba iramaze gushikana bayiravye ibihumbi 100 kuri YouTube. Ivyo nimboneka rimwe ni ibintu bibagake cyane, ni ibintu ata muntu numwe ashobora kubikora ivyo bintu mu bakinyi b'amareresi ngaha mu Burundi. N'imiburiburi tubibona mu bakinyi mu baririmbyi ayo basohoye indirimbo igakundwa cyane, ariho ikwiza abayikurikiranye barenga ibihumbi 100. Tugarutse gato kuri FANNY LAVINE, numumama maze gutwara ubushimwe bwinshi ngaha mu Burundi bw'abakinyi b'amareresi. Abakinyi b'amareresi bavyigengejemo neza mu mwaka buri mwaka. FANNY LAVINE izina giwe ntigigera riburamo. Afise amaseri menshi ari karakina, afise seri yakunzwe cyane ndetse n'ubu gikundwa cyane, ari umupfakazi, ari abantu benshi twamumenyeye ko ari abantu benshi bavuga neza ati ireresi yubahwe cyane. Umupfakazi ayo irikirakora ntawo yirengagiza kuko irikikora ibikora inka. Novuga neza yuko ayo mazina FANNY LAVINE ABEL NDUWAYO mpeje kubabwira n'amazina abikora neza cyane, n'amazina abera karorero benshi baza gukina amareresi ngaha mu Burundi. N'abantu bakoranye urukundo rurenze cyane rufatiye ku kazi, n'abantu bagendanye igihe kirekire cyane bifatiye ku kazi, aho mu nyuma vyaje guhinduka biza mu urwanko. Ibintu abantu benshi batatahuye neza baravuga bati ibi bintu sivyo, peut-être ibi bintu bishobora kuba ari showbiz, kwa kundi nyene abaririmbyi canke abakinyi b'amareresi canke abantu bikorera utwabo bakreye utuntu kugira babandanye bavugwa. Ni ibintu abantu benshi batatahuye neza baravuga bati urukundo aba bantu bari bafitaniye, ubucuti bwari buri hagati y'aba bantu ntidushobora kubitahura neza yuko bashobora kwankana. Eka mu miryango myinshi ugiye kubabaza ayo mazina barakubwira ati abo bantu barakundanye cyane. Ariko nka twebwe dukurikiranira hafi ivy'uru rubuga rwacu, dukurikiranira hagufi uyu muziki wacu, iyi industry yacu, ivyo bintu turabimenya, tukamenya neza yuko abo bantu atarukundo rugihari hagati yabo bifatiye ku majambo bo bonyene bashikiriza. Ndibaza mwarabonye ikiganiro ABEL NDUWAYO yakoze kumbonesha kure ya Hitop TV, amajambo yashoboye gushikiriza kuri FANNY LAVINE. Ndibaza mwarashoboye kumviriza amajambo FANNY LAVINE na LIBERT bashoboye gushikiriza bifatiye kuri ayo majambo ABEL NDUWAYO yabashikirije. Ndibaza mwarumvishe se vyinshi, mwaramenye vyinshi. Ariko uyu munsi bashoboye kwicarana ku meza imwe, barashobora kuyaga. Amakuru dukura kuri cawa wacu yashoboye kutuzanira ku kavideo muri ko muraraba, yatubwiye neza yuko inama neza yatanguye saa 10 z'umuhingamo, ariko gushika ku masaha ya saa 3 z'ijoro arenga inama ntiyari bwarangire ndetse ntibari bwanahuze neza, kuko ugerageje kuraba ku kavideo urabona neza yuko hari amajambo amwamwe batari bwaheze kumvikana neza.
ugerageje kuraba ABEL NDUWAYO ariko aravuga urabona neza yuko ariko avugana gashavu kenshi cyane. Ugerageje kuraba ku rundi ruhande rwa FANNY LAVINE urabona neza yuko FANNY LAVINE yicurikiye. Urabona neza yuko umengo ntari karatahura neza ivyo ABEL NDUWAYO ariko aravuga. Ariko twizera neza yuko nimba bashoboye gukorana bakicara bakayaga bagahana uyo mwanya vyose birangira, bategerezwa kuva ngaho bumvikanye ibintu bigenze neza. Mugisha turamwizeye, Amede turamwizeye, n'abantu bakuru cyane muri no muri aka kazi ka filme ngaha mu Burundi, n'abantu bazi vyinshi cyane, ndetse n'impamvu yatumye babakoranya bagakorana kugira bayage ntibayaze, ntibakoranye kugira bayaga amasigara cicaro, bakoranye kugira bayage bafudikanye hamwe ikibazo gihari bagitorera inyishu. Ubwo natwebwe abakunzi babo baduhereza umuco neza, ejo nejo bundi dutangure kubona amafoto acana ko hirya nino ku mbuga bariko barashimagizanya, bariko barapostingana, bariko barasangira nkuko bamye basangira kabisi n'agahiye. Ariko ku rundi ruhande rw'abanyarusaku rw'abakorera mu gisata ca showbiz ntibanezerezwe cyane n'ico kintu cabaye kuri uno munsi. Ndavuga nivugira ko jewe ubwa mbere hoho umwumvikano ni mwiza, ariko hari umwumvikano winziza agafaranga, hari umwumvikano utuma ibintu bigenda neza, ndetse hariho n'urwanko gwinziza amafaranga. Abantu benshi ntibashobora gutahura ico kintu, ariko babitahure babimenye. Saha gusa mu Burundi gusa no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye ntihabura inzankano mu bantu basanzwe baba bakomakomeye mu gisata iki canke kiriya. Dufatiye ngaha nyene mu Burundi abaririmbye nka Satbina Fizo, urwanko bari bafitaniye rwarashuhije cyane uru rubuga rwacu, ariko abakunzi bo muziki w'u Burundi baranezerejwe n'ingendo bafashe yo kunga ubumwe bakasubira kuba bagenzi. FANNY LAVINE na ABEL NDUWAYO ntitwari twifuza yuko bo kwama mu rwanko bankana nk'akanuka, aho umwaci wundi yumva yo haturira, igihe umwe avuze undi yumva yoryopoza canke yorivuga ukundi. Ariko twari twifuza kubona neza bicaranye nka kera bakayaga, ndetse bagatererana ivyiyumviro, kuko ngo aho babiri batatu bakoranye bavuga ngo mu Kirundi bati imitwe ikora ikoranye, umutwe umwe ngo ntiwigira inama. Bakoranye bo kubaka ikintu kinini cyane. Reka twizere neza yuko iki kiyago cy'uyu munsi, reka twizere neza yuko kitubera inyishu, kitubera n'inyigisho, kibere n'akarorero keza ku bandi bari nyuma, bari muri iki gisata nyine ca filme, babafata nk'abakuru babo, babone neza yuko urwanko rutubaka ahubwo urwanko rusambura. Ariko ku rundi ruhande nka showbiz, nko gukuza showbiz, yo baguma muri ugo rwanko abanyamakuru bari kuba bironkeye ivyo bashikiriza. Ariko nibi ni vyiza cyane ko basubije hamwe, nubwo tutaratahura neza, bataragira ico banditse ku mbuga zabo ngo dutahure neza, tubone neza icyavuye muri no nama. Ubwo n'urusaku gusa twashoboye kwakira turukuye kuri antene yacu irutuzaniye, kuko amatwa dusumira ngo hariho abamenyesha makuru bamwe bari bahishikiye muri ugo ruba muri coki amatwa dusumira ngo hari abamenyesha makuru bamwe bari batumwe ko muri ico kibanza kugira ngo babamenyeshe idonido y'ivyavuye mu nama bashoboye gushikana. Reka dushimire cyane mwebwe mwariko muradukurikirana, reka dushimire cyane bimwe vy'imva mutima. Mugisha umuvyeyi w'abakinyi b'amareresi ngaha mu Burundi yashoboye kuyumvira ico kiyumviro, ntituza abandi bashoboye kwiyumvirana ico kiyumviro, ariko mu bisanzwe niwe yarafise ijambo, niwe yarafashe ijambo. Reka tubashimire cyane, dukeza cyane ku ngendo nziza abo bakuru bacu bashoboye kwerekana, bibere n'akarorero keza abandi bari nyuma. Murakoze cyane. Iyi ni Koresha Umwanya Media.